umwana n'umudodo uruta baransware kuba abapasiteri turatandukanye aho pasiteri akubwira ati nabuze igitoro kora musadaka niyo mpamvu ndakubwira n'amabibiri urazi ko atandukanye isezerano risha isezerano rya kera siko bagenda bandika ibintu bigiye bitandukanye kandi n'ivyandiswe kandi ntushobora guhakana je navuse sanga bibiliya numva ngo bibiliya nawe wavuse usanga ngo bibiliya siko n'abandi benshi cyane ariko rero ku bintu vy'Imana namuntu harira navyo ivyo usanga ari baravyerezwe baragira uko nyene ariko gusa nubwo ho bahinjira abantu 1000 ntihabura na 15 kubera na pasiteri usanga byari abo duhura ugasanga pasiteri ari gopfya haboro nzana kamwe akaravya gatatu Yagana we TV. Yes, despite bombo crowd watagwana my boy. Nabe ibintu byoshe gusa murabizi. Reka mazifatika kanya kari sacre ndamutse badukurikirana no ngenda bashimira bivaye naho muherereye hose. So, uri umusirije maze Miss Bona Evan ibintu byangaye kabisa. Cyambwa tirika mpongere babahungu banje. Baduhanura ci bashe muri vibe. Ndababaza tino ikino muri no misi ko mbona byabaye imiriro cyane ku bapastori mugane cyane hagati yaho inkuru mwana subira inyuma kandi abantu batwidondore nkuko bisanzwe bana turamutse tubabakurikirana Yes abidoma ngo kiri gute uyu munsi bitandukanye n'indi misi kubera uyu munsi twaje nk'abavugishwa n'Imana sivyo rero tugiye muri ahani tusanga hari umuntu atari kwaradutahura kubera Imana ucishije mu zindi nzira hari umuntu adashobora kumenya aho Imana iri sivyo so kubisanzwe twitwa ibidoma byo kwa Ntare ama today tubafitiye ijambo ry'Imana iyo tuvuze ijambo ry'Imana twumva gutahura Imana ego sinzi ko mugenzanje afise icyo babwira nivyo gushima cyane tugaruse muri kirisese usanga tuko turaja mu vyahise uyu munsi uri umuntu ufise ubwenge nukimarire hagati kino kiganiro oya gitangure ku ntango ugiheze kugira wumve ubone mu bwonko huguruke muri wewe huguruke ubuzima ni bwiza cyane kandi ubuhabwa n'Imana wibuke gushima mu gatondo no ku mugoroba amen turi bidema byo kwa Ntare imbaye ko no munsi ibintu ni byoroshe nyene ibintu ni sawa mwari bwabone ibidema byabaye seriye ya benshi nuko nyene babivuga ariko Imana bidoma none uno munsi rero mudufitiye iki mudufitiye ubutumwa bwahe uno nibisanzwe urabona no urinze ubona ikibacita ikigwanisho cy'umukristo sivyo urinze ubona Bible bisigura yuko hari ubwiza buri ngaha iki kibanza ishatumye uno munsi tuvuga ati reka tube seriye nuko tugira tuvuga ibiri seriye sivyo ya hari abantu bariko bariyumvira ati ko bameze uko eka sindayirabe ariko ico no kubwira aho niho shetani ari ya umaze gutahura iki Imana yakoze canke iki Imana ikora ku buzima bwawe no kubwira ati kino kiganiro kiraryoshe no munsi aho tugiye kuraba amagambo y'Imana amajambo y'Imana aho tugiye kurabira hamwe ubwiza Imana yadusigiye sivyo kubera hari abantu benshi bataratahura gushika mw'iki gihe hari abantu benshi ubona yuko je maze kubwira abantu benshi ati none kubera iki utarakizwa akacambwira ati ngo nzokizwa wese ndacaga ikirori none gasha kutazi umunsi n'isaha azoza gutora ishengero giwe yarabivuze ati muzokamwe mwiteguye nk'ibisuma uko nawe nyina azoza nk'iki nk'igisuma sivyo
rero uwumva yumvise nuko nohanura sinasi kirori sivyo urashobora kuba uri mu kirori ariko utazi ijambo ry'uhoraho ikimana ishaka kubaho ariko kuba umaze gutahura yuko kuba ugihema hariho ubuntu imana igufiseko canke hari umugambi kanaka imana igufiseko ufise kwiyumvira ati kubera ikindi muzima ugashima imana ibintu vyakomeye ariko bidoma abapasteri b'imwino misi urabiza abapasteri baja mu kuzima bakigira serie gose twe twamenyereye kuma ngo naka yarahindutse ko mugasanga nande ma esprit ariko aramukoresha nemwo twobizera ngo tubizere kweri n'Imana yarabivuze muri Bibiliya birandise yuko mu gihe ca nyuma hazoza abavugishwa b'ibinyoma sivyo kuvugishwa canke kuba pastor si vya bose uriko hari umuntu ejo azobona Imana imugiriye ishishurirwa akabona yuko abonye ikintu uriko urumva gashavuga ati ndi pastor no urashobora kuba Imana ari we yacishije ko ico kintu ariko atamugambi wo pastor ufise nico cisha abantu rero kubera umuntu usanga akoza akantu kamira ko gatonyi canke arasengeye umuntu arakize cyavuga ati genda mu pastor ramaze kumera uko usanga atiyizera neza uriko urumva kubera ndagutwenze gatoyi hari umuntu araho yagiye mu rushengero yigira kwazi gukora ibitangaza muri babandi nyene bamwe waruvuze baba pastor bigira ngo bararenze acabona umuntu w'ikimuga yicaye ico kimuga bari bagishize ko igitenge ku maguru uriko urumva gicicaye kuri bwa buntu bw'ikimuga bashize ko igitenge ku maguru ashabwira ikimuga ati ngo uno musi ngo uva ngaho utambuka uriko urumva akuye ko ca gitenge asanga ikimuga nta maguru gifise yatari uriko urumva yani ni ibintu byagiye nukuri kw'Imana naratangaye ndanatwenga cyane mpakwa guturika uriko urumva ni bwa buvugishwa bw'ibinyoma hanyuma cayivugisha ngo siwe nari mvuze mvuze uw'inyuma nawe aratambuka none ugira untambukishe kabiri yes so none ego pero aka esprit ko kuvuga ubutumwa kabaje mu gute turavuga twe na mano Imana yatwimye ndibaza icyo yatwimye kubaho nk'abandi yaduhaye kubaho ukwacu yatwimye kwa kuko iyo twabaho uko mugenzi wacu yifuza cyangwa uko twege tuvyifuza ivyo nivyo ari gukunda kuko na muntu yipangira umunsi wo gupfa kuko abagutega iminsi ni benshi kandi abifuza yuko utoba ngaha kwisi ari umuntu utesa ubugari ati naka yatesa ubugari birakuraba si Imana erega byose ni kubw'Imana burya rero uryamye ukavyuka urazoshimira Imana njewe ni ugiye kwa muganga attention muze gushaka amafoto y'abantu usanga bagwaye ugiye kwa muganga kabona umuntu ari muri mbomboni hehe gacuraba office amaguru akomeye gacuraba uri kurahema bikwiye uri kuravuga bikwiye hari undi yifuza no kurya akajya kantu agatumbura gusa akoze gusa no mukano akavyifuza akabibura ibyo byose biri mu bintu dushobora gushimira Imana ego basi bavuga ati ngo tanga icyo ufise nubwo ataco bufise urafise umutima wo gutanga kuko Imana yakuremanye umutima kuko Imana asa amafaranga kuko n'amafaranga ashobora gushika mu ijuru ndaze ko ndisiko na amafaranga kuko nari mikashi ya Yesu dufise nakiyo ariko iconze coco tanga isadaka hirya nyene urabizi cyo bigenda gukora ivyiza bigenda guhindura benshi hari abataritahura hari abantu benshi cyane hari bavuga ati ngo babagiye kwirira hari n'urinda atanze isadaka ya demi ravuga ati mama yambwiye ati ngarura 1000 ushaka yo kurya rero iyo yangarura vraiment turi mu bihe bitoroshe cyane nuko yabivuze ati hari hazoza avugishwa b'ibinyoma ni benshi cyane none hagataho kitoma ntaguciriyemo mugumye mvuga hatuzavugisha b'ibinyoma umengo murafise umuvugisha basi umwe cyangwa umupastor umwe ushaka kunyomotsa oya wike kamabinga bagwa uza kukiraba ari muri ivyo yaza kuvuga ati bimeze ukunuko twe turamaze gusengerano cyane tumaze kubona ibigiye bitandukanye ariko ico no gwanura wewe muntu uri kuraba kino kiganiro uri mu mama uri mu papa uri umwana kuko twese dusenga Imana imwe ico no gwanura ugiye kwishengero
apana gutwara umutima wa pasiteri, twara umutima wawe, kuko pasiteri imana ntiyagusizemo umutima wa pasiteri, yagusizemo umutima wawe. Kandi utwara no kwizera. Aha gusenga noze uvuga ati pasiteri ndagusavye, ngo pasiteri ngo ndamusabiye ngo azaronke umuduga, isabire we kwanza, kuko pasiteri nana karisabira. Hajya iyo ariko arasenga, asenga avuga ati ndashaka rasiyo y'abana n'amafaranga yisadaka. Kuko abapasiteri turatandukanye. Aho pasiteri akubwira ati nabuze igitoro, kora musadaka. Tuza tukotura. Wasanga umunyeshengero arinjira mu ishengero, ariko mu kigega cyangwe muri babandi nyene usanga bicaye muri komite y'urushengero, wasanga bamamondoro ati pasiteri nari. None umva tuzokumvikana gute n'umukirisi mwenyewe, erega navyabazi nawe. None ko ibintu byo gusenga babihinduye business. Ubu kugura amasengero menshi. Niko kubaho. Ukata mukorosi ishengero, kase ishengero zifatanye. Rero vraiment ego gusenga ni vyiza cyane, kandi twese dusenga Imana. Ego ukuri kw'Imana, Imana ni nziza. Umana n'umudodo uruta balansoire. Hagi bidoma no bisenga he, bidoma byo kwa bisenga he. Ibidoma. Ibidoma dusanzwe dusenga muri eglise yitwa CRGC. Canke mu majambo menshi bayita Church Redeemed by Jesus Christ. Ivyo bikaba bisigura mu Kirundi ishengero ryacunguwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ishengero ry'abavugishwa n'Imana. Hamwebwe turavugishwa cyane. Ntidushatse kwinjira mu buvugishwa kubera aha twinjiye ibintu by'ubuvugishwa hoco wambaye. Hoco wambaye kubera abantu dusanzwe dusengera hariho Imana. Twarazungurutse cyane, duca mu masengero menshi agiye atandukanye, ariko hariho Imana. None ukirabanye n'igiki cyatumye ubona yuko hari Imana? Rero kano karakomeye. Imana iravuga ko nka jewe nsenga muri Katolika. Narahabonye Imana. Twese dusenga Imana imwe. Sivyo? Ariko ni Imana imwe, gusa tugiye kubisobanura kubera benshi bacha bumva umenga hari Imana nyinshi. Sivyo? Ariko twese dusenga Imana imwe. Ikibazo suko abantu batabyumva. Ahubwo nyene abo bantu babatwara ngosha usanga nk'akarorero pasiteri wawe ariko ambwira ibijyana umusenga muri Katolika sibyo, ngo musenga amafoto, urumva? Wumva genzo ndiko ndatuma nanka iby'iwanyu cyane n'abarongozi banyazo ko batuma nanka iby'iwanyu. Kukijanye n'ico twebwe pasiteri wacu ntabwo yigera agira ibintu nk'ivyo. Twebwe ntashobora gukura ngo mu idini ry'iwawe, no. Ashobora no kugusengera ukunwa n'inzoga. Ego akakubwira ijambo ry'Imana witeretse uramusteri rungana nk'ukuntu uruboke kwera uruprimus ukarukubizwa rusekeza ari muri haleluya, nawe ukavuga ati usanga nawe waborewe, usanga nawe nazitamwa. Oya wewe basi atandukanye n'abandi ba pastori, sivyo? Kubera wewe ntiyigisha ati ngo heba icyaha. Uri kurumva? Wewe yigisha ati heba icyaha, ariko ugihebe bivanye n'ingene uri kuraza. Uri kurumva? Kubera basi nshatse gushika kuri point mezuko. Hari abapastori benshi bakubwira ati heba icyaha, urumva bagashigamanga guheba icyaha, ati kwinjira mu rushengero umeze uku, wambaye uku, no. Uri kurumva? We umuntu arinza kwigisha uri kunwa inzoga, abizi ko inzoga winweye kenshi urazi yuko uje utangura kumererwa nabi, sivyo? Ariko wewe basi kibazo iciza ciwe yifitiye nuko ashira imbere ijambo ry'Imana, kugutahuza Imana, sivyo? Nubwo wowe uri kurakora iki gusa agutahuza Imana, wowe ubikore gusa ariko aragutahuza Imana, ni hatandukaniye n'abandi. So kamera agomba kubibariza ibidoma. Ego abantu mu musenga amasengero nkayo barakunda kutubwira kunywa inzoga n'icyaha. Kuri mwebwe mubifata gute nkamwe abavugishwa mwatugendewe no munsi kuri Yaga Nawe TV? Kunywa inzoga je musigurire kabisa. Kunywa inzoga namwe bifata nk'icyaha? Kunywa inzoga ndazinwa reka ndabivuge. Ego si jeje nyene
cyangwa si wowe wenyene cyangwa si wewe wenyene ni benshi cyane siko kunywa inzoga biranditse si icyaha ariko icyaha ni kunywa ukarenza kamwe ta ariko niwaguma wicaye icyambo kijya muri remvye rinoki ati basorera naza aho amafaranga bagira bayakura siko rero ariko ahantu umuntu aba ashaka nwa kamwe witayire kuko ari umupapa usanga avuga ati ndiko ndapambana na ratio y'abana agacayishisha mu nzoga bizoherera he kuba umupasiteri w'ubu mutama usanga afise abagore 6 mu nzu pasiteri w'ubu niyo mpamvu kikwereka kubo igihe cy'iherezo cyarageze hari abantu bavuga ati ngo kuva bavuga igihe cy'iherezo ngo kataco tubona cyarageze ikebuka kare kebuka amasinyo warabonye guhindukira reka gusubira inyuma j'imbere amasinyo warabonye igihe cy'iherezo cyarageze mesh nasanga umupasiteri vraiment umwaramu aranutose agiye kuwundi man c'est le jeune sumujene si bwa bwana usanga bukundana n'umukobwa ngo twahebanye primaire nguko nuko suko aragize dote kunuko mbega babajya abanyeshingiro bavyifatamwa gute umukozi w'Imana akaja imbere akase mukizwe ukunuku kweri vraiment agavuga ijambo ry'Imana amwe wonye nutati vraiment matayo ikiciniki yanyigishije vraiment ati shitse mera ndasoma ariko we nivyo yigishije imba yigishije ati ntugakubita umugore ashikamwera gwana n'umugore umugore aje gusenga atavye ashaka aja kugahato kubera iki avuga ati je nije nzamabanga y'umugabo kandi asanga baranavanye mu bintu byo rero ibintu byo gusenga no kuri kw'Imana abantu benshi bamaze kubigira business gacubona chimamanda ariko araja kuri rezo zose yakara tukabana erega hajya na wene kijya kiri mu bintu vya mbere azogira Imana izomuhembera kubera vraiment arakebura hari umukozi w'Imana yibonye kuri rezo zose cyangwa ati yamvangiye ukunuka abakirisu banje babibonye uri umukirisu ubibone hamuvuga ati genda usenge uta rishengero ryo muri uyu mwaka 2025 mugende buhoro haranyerera yego bagende buhoro haranyerera kubera bajya bakiri inyuma bazotambuka kabiri basanga abasha ibarabara ryarabaye barabara yego hakoguma indani mu nzu utumusohoka kanze kuraba imiduga urazi ko umuntu agoma indani mu nzu asombwa nojya mu mayibobo yirirwa ariyerereza mu bara bibaza bajya nibahezagiwe n'Imana bajya babona vyinshi cyane kugusumba nani ujya guma mu nzu ari wakora ivyaha vyinshi tujya yirirwa hanze rero wapfuze ngo kunywa inzoga si cyaha hagicaha ni kunwa ukarenza none ajya amasengero usanga avuga ati abakisonga nta abakitwa Pentecote mwese murayizi kazira kunywa inzoga kira direka ziriritwa uri muri ko hareho ngo babaguhagaritse birumvikana ubivuga ko iki nawe nukwihenda birumvikana yaso kwihenda niyo mpamvu ndakubwira n'amabibiri urazi ko atandukanye isezerano rya kera siko bagenda bandika ibintu bigiye bitandukanye kandi nivyandiswe kandi ntushobora guhakana je navuse sanga bibiliya numva ngo bibiliya nawe wavuse usanga ngo bibiliya siko n'abandi benshi cyane ariko rero ku bintu vy'Imana namuntu aharira navyo ivyo usanga ari baravyereswe baragira uko nyene ariko gusa nubwo ho bahinjira abantu 1000 ntihabura na 15 kubera na pastor usanga byari abo duhura ugasanga pastor ari gofya haboro nzana kamwe akaravya gatatu akaravya gatatu kabayigiriye niyo mpamvu ubu gukizwa sagahato uritonda mbengira nkizwe gute ngira mpinduke gute n'icyahe ikintu ushobora gukora abavyeyi bishime Imana ikishime ikintu gikuru cyane si ugusenga kuko hari umuntu yirirwa kwishengero rendi jusqu'à dimanche agasumbwa nojya mu mpaganire ngo amuhire rero amasengesho agiye atandukanye senga we ubwawe apana bagusengere senga ubwawe nundi umunsi ugwaye ego baze birukire kuzana undi muntu ujya wundi abaje kunganira banza kwanza wisengera ubwawe kuko wewe urafise ijwi rishobora gushika ku Mana kandi hajye ugwaye Imana ibikubona ko shetani yifuza yuko twege
twogwa hasi ariko imana nayo ikaba ivuga ati abana banje ndacabafise ndacabakeneye ego burya shitani ni umwana mubi cyane arakunda abantu bagira ibiri hapani hapa yese bidoma umengo hari message mushaka gureza aba pastor mwabonye bagiye hatari byo message katubatanga kavuge mu jambo ry'Imana nakindi tuvuge jambo ry'Imana hamadusigure nta bindi tu kubera Imana ni nziza cyane je gusa sindakizwa neza sindakizwa ngo nunzuze gusa ndazi uko Imana ari nziza cyane kubera nta muntu ayigera akizwa 100% oya nigikunda ni nko umuntu yakubwira ati je nahevye inzoga ijya yeje umusanga kuri Nueva Vista ariho yicaye urumva rero vraiment reka dushishe kijambo ry'Imana uyu muhungu rengo ntarakizwa neza nawe muri babandi nakubwira ko nabajije ati habura iki kugira ukizwe akambwira ngo aracagise ararindiriye azokizwa wese ngo azokizwa akijijwe ngo asha ngo turi agize turi bizigura ko tu so ijambo ry'Imana rero nashaka ko tushobora gusangira sirindi ni mu migani 18:10 migani 18:10 harakwereka yuko harakubwira yuko Imana hari abantu benshi bakompara Imana n'ibindi bintu sivyo havuga yuko uhoraho ni umunara ukomeye umugororosi yinjiramwo canke abamwo akaba muzima canke akaba arinzwe kurumva uwo murongo usobanura yuko Imana burya shaka ndanamubwira uyu uhoraho ni umunara ukomeye cyane umugororosi yinjiramwo akaba amahoro sivyo bisigura yuko winjiye muri Kristo hariho ibintu bigira iki atama stress byo bikigutera cyane sivyo ikintu cisha aba Kristo biki gihe nuko ararambirwa cyane sivyo ararambirwa cyane kubera twese turafise ikintu twabwiye Imana dushaka kwizodukorera urafise destiny urafise ibintu wabwiye Imana ati je ndashaka uzoshika ngaha ariko ikintu kimwe gihari nukuguma mu masezerano kubera Imana ifise ahantu igucisha bitwa mu butayu aho mu butayu rero ni ahantu icurira inkota zikarishe canke itanga ubushobozi canke iguhereza inkota icumu rikomeye sivyo abantu benshi iyo bagezere mu bwo butayu bararambirwa seke yuko Imana igucisha mu butayu kugira ngo niyaguhereza vya bintu bizobashe kugira iki bizobashe kukwibutsa yuko hari aho yagukuye sivyo bizobashe kugira iki kukwibutsa yuko hari aho yagukuye rero umaze kubona yuko uri mu butayu nico gihe cawe cyo kugira iki cyo kumenya kuba mu bwo butayu sivyo kubera mu butayu n'ahantu hagoye cyane n'ahantu ho kwitondera n'ahantu ho kujana Imana y'ukuri niyo mpamvu rero kenshi aba Kristo benshi twihenda cyane ugasanga umukristo arakijijwe ariko ugasanga umukristo arakijijwe ariko iyo ahuye n'ikigeragezo ugasanga kimuta hasi sivyo wowe ukijijwe gute uhura n'iki niki ivyo ni ibintu bitoye ishobora goye isiragoye oya isi ni goye twahawe ububasha jewe ndashobora kuba narakijijwe nawe warakijijwe dufate na jewe uri umuhungu dufate birashitse ugasanga upanze aho iwawe wenyine haraje akademu karakwemera kagusanze iwawe ikidezo nayo cibikora neza kuno kunigumira bikora amatara ngo fye imvura ngo pa ngo ashwi kamuhungu aho yagira vuge ubwo bukizwa oya sivyo niyo mpamvu rero umaze kwizera Imana umaze kubona ivyo Imana yakoze umaze ufise destiny ufise yiri kuraja mu erego umuntu araci umva hari ego aracika intege sivyo hari gucika intege hago harani nguvu z'umuntu zigera zigera ushaka kurenzwa avuga ati je kweri nkaha nk'umuntu w'umugabo nananiwe biranse reka nyene nana ndayitemwo shetani navuga ati ivyo ntaba ari uri kurabivuga kandi ni shetani sivyo niyo mpamvu rero umwanya wose bidusaba kuza turasenga Imana sivyo kujya kuntu vyose ukavuga ati Imana undinde ibigeragezo ikitavuga ubu ibijanye n'ijuru cyose nikikabeho no munsi uri kurumva
imana rega imana irashobora kuzana ikigeragezo kugira ngo igupime irabe ukungene ushobora kugikora muri kurumva imaze kugushira ku ikigeragezo rero shetani nihaca yinjirira shetani amaze kwinjira naho abaje kugupima ati we ni wa muntu rero mana wavuga ati ndamuzaniye agakumi candarekura n'imvura hera gitaza uri kurumva ya bigusaba kwizera byose gukomera muri Kristo umaze gukomera umaze kubura umuntu uzimana uzi gusenga ivyo byose ni ibintu bito nta kigeragezo na kimwe cyo bakigutsinda ni handi rero usanga mu Kristo yirigwa yigwa urumva ikintu ca mbere rero gituma abakristo benshi bumva ibocika intege nuko babona basenga ariko bataronka ariko wa mupagani ukasanga ariko agera mu kivewiti wari kugenda n'amaguru kandi uvuye kuri eglise yankoro wiriwe kuri eglise uri kurumva ni kibazo c'umwanya nico nama navuze umukristo wese afise kwizera ico Imana yamubwiye sivyo ni kibazo c'umwanya iyo umwanya kubera n'ijambo muri Bibiliya harasubira ati ikintu cyose gifise umwanya wacu sivyo bisigura ati nibi bihe turimo bifise umwanya wavyo rero mu bihe bibi zumenya ko hari umwanya w'iki wavyo ari abantu bashobora guhura n'ibigeragezo by'abantu nk'uyu muntu akaza akagutsitarako akagutuka canka akagukubita no Yesu ari Yesu Imana isi yaramwansa ari umwana w'Imana niwe yahereye ko kwanga sivyo wowe rero wowe urinde rero Imana isi kwanse woca wumva umenga uragize no Bibiliya tubwira ati muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegevya twaramenye ukuri mon frère twarahawe imbaraga dufite power sivyo ubu turakora ibintu amanyamahanga ashobora guhaguruka akavuga ati nturaza ku rushengero ora urushengero ahantu usengera hariho ubushobozi barasenga cyane sivyo ya rero niyo mpamvu ndiko ndashaka gushika ahantu abakristo mwese ndabatumirira yuko mwomenye Imana vy'ukuri apana gusenga Imana ndi kubera fulani kubera mama kubera papa no just menya Imana kuko Imana ntizoza ngo iciye muri inde nande no ibanza kumenya ko amaze kwitahura nayo nyene ikagira iki igakora kuko nayo nyene ni wayitahura nka tondo canke tantine izokora nka tonto canke tanti ya ni wayitahura nk'Imana isumba vyose ivyo yaremwe vyose yuko biri mu biganza vyayo izogukorera kandi uzoyibona ya so none ndakubaza gato ngaruke mu ishengero wanyu baye mu ishengero wanyu biremewe kwambara amahereni uruntu w'umukobwa cyangwa umuhungu ya biremerewe nakubwiye ko kwishengero iwacu ndakubwire yuko ana sinzi akantu nagomba nigishe gatonya hari amasengero menshi usanga babuza ngo kigenda wambaye ukuntu uriko ngomba ka wambare utuntu tw'udusuti udukostime cyangwa ko wambara wambaye n'impeta utari biremerewe uriko kuko n'igihe ca Yesu kijya gihe ca kera nta makoti yari ahari ari umuntu yambara ikoti yero ugasanga yacumise nk'ikoti na karuvati mukura nayo n'umubatizi ndera niyabatije abantu yambaye amakoti uriko urumva gusa ni icubahiro c'Imana byose niko tuvyita uriko urumva kuza imbere y'Imana wayihaye icubahiro mu nyambaro uriko urumva ya amahereni biremewe mu gihe biremewe ariko mu gihe wowe umaze kwitahura yuko ivyo uriko urakora biroranye n'iki n'ubugombe bw'Imana uriko urumva ya gusa biremewe gusenga Imana niko mutima siko mubiri umaze gusenga Imana iraba umutima ntiraba n'umubiri ati iraba umutima so mukurageza kino kiganiro none bidoma byo kwa ntari mubwiki abantu bariko badukurikirana kora mwe mwatubwiye ko mwamaze kubona yuko ari mu gihe cyeza ariko abantu benshi batariko barabibona so nawe kajambo mwohereza mworangiza mubabwira akajambo nohereza ndababwira ni impanuro kubera isi iriko iratitira sinzi ko no isi kwiranyaruka cyane sivyo sikwiranyaruka cyane nka twebwe abajene dukwiye gukorera Imana tukibasha kubera hari umuntu yifuza abafise nk'imyaka 40 ingahe yashaje umutama ariko yifuza gukorera Imana yosohoka hanze akabwira abantu ijambo ry'Imana bagakizwa ariko yabuze ingene yo bigenzwa cyo usanga umujene nka jewe mwije vyose yanirwa mu makrabu abana naha kwa tusanga ni ibintu ndiko ndakora ibintu biriko bizonyicira kazoza uriko urumva rero ico no hanura abanywanyi bariko baradukurikirana kuri Yaganawe TV no bahanura yuko mwomenya Imana vy'ukuri mukamenya yuko Imana ihari uriko urumva kubera Imana yacu dusenga siba yari kandi si bagoni uriko urumva kuko irakomeye cyane
Yes. umaze kumva wonyene ingene yabwiye Yeremiya utarabaho we nari ndakuzi umaze kumva wonyene ico kintu uca wishira mu kibanza kiwawe ntarabaho Imana yarinzi uriko urumva none tubuzwa n'iki gukorera uwo mwami uriko urumva yaratwitangiye arababazwa kubera je nawe ivyaha vyacu gute tutomukorera sinzi ko mugenzi wanje afise akandi gahanuro yobaho kugira ngo tumarire ikiganiro Anje cyo narenza ko sikindi ego nimutangara ejo no munsi vyahindutse ego undi munsi nawe tuzoza dusenga kandi bizoba bikomeye cyane hazoba amasengesho kiganiro interview y'amasengesho muze muyitegura zatuzanye n'ingoma ego ivyo mamuze mwegezeyo naza avugishwe ngabe cyane kunganira sikindi abantu bataratahura Imana cyangwa hariyo benshi cyane usanga bataramenya Imana uzoyimenya uzoburayimenya twe twarahise nego mbokizwa okoka hinduka amaguru Imana yaduha amaguru abiri ariko yone izi ukuguru kumwe ni watambukisha abiri zori nitugatakazwe n'ivyisi ahubwo dutakazwe n'ivyuhoraho nuzubisome ngo Bibiliya ngo kirazira gusambana ngo baranakaje bagutakaje gute yani ukurapinga era abantu bageze je ndibuka vraiment je reka mvuge ko vyambayeko je ndiko ndigi urubatizo barageze hahane mucabaye ati kirazira ari biboro bavuga cyangwa ati ibi bintu vyotuma je nabatizwa ariko ubu namaze kumenya ati Yesu kuko kuba nimwesha kuba njyama nkasinzira kuba nambuka nkaja kw'ishure nkagenda abavyeyi bose kuba bagihagaraye neza umuryango nivyo gushima Imana dusevye cyane twoshima no kuri kw'Imana na kamera yozima mukazana nda mabati Zarekere kadushime muri make kw'Imana buri muntu saka yaravye kino kiganiro Imana imuhezagire cyane Imana imwongere n'amamega agisubiremwo vraiment suko tuba dushaka ngo mudukurikirana abwo tuba dushaka yuko umenye natwe tumenye kuko twe jereka mvuge ku bwanje nje ubundi amaze gutahura Yesu nubwo naramutahura ngo nubwo naramutahura 100% gusa je ndamaze kumutahura no na 9% akore kamwe gasigaye nika kandi bandobika mu mazi bankure siko hama ndamwuzuze ndamwiyumvemwe numve amwe bambaje ati uramumva Yesu ndamwumva numagore karatembe urakoze cyane yes abaguzi baganawe TV bari ibidemo byo kwa Ntare bibazo n'umusti murangiza kwa kundi Imana baki amen Imana irabakunda cyane so reka ndangize kwa kakajambo uno musi ntwosaragurika kubera urabona yuko bamaze kwinjira mu bundi mu kindi kirere bikibacita ikindi kirere Imana irabakunda cyane abariko baradukurikirana aho uri hose umenye yuko Imana igukunda cyane kandi ishaka kuyikorera urashobora kuba uri kuraba kino kiganiro uri muri kino gihugu cyangwa kiri hanze uri hanze y'igihugu ico no kubwira nuko uri kumwe n'Imana uri kurumva kuvaho wiravye ukiri mutonya gushika unganuko ugihema mon frère n'ubuntu bw'Imana so rero Imana ibahezagire kuba mwabashije kumviriza ikiganiro cuno munsi naco ncari kindi cari co kumva amajambo meza y'Imana kumva ico Imana idukenerako kumva ico Imana ishaka ko dukora kugira ngo twiyegereze ubwami bwayo sinzi ko worangiza Babuzagana TV reka nanje ndabahezagiye ndababwira ati namwe mukizwe mwabyumvise turi mu misi ya nyuma so nkubona mane babwiye geno cya kuryoheye duhaka like cyo ryoheye gose ugipataje mugenzi wawe umubwira yongere abe abone gaza yabona ku mwanya surika naye manda ndabike banure n'amasambo nagiye ageze kure tuzohora mu ndigano bikurikira naho buta